tabara nta kindi kintu kiuragishinga uretse gutabara abarundi n'ubuzima bwacu twobutanga apana kugira dukire twenyene ariko kugira ngo abarundi bose n'abadukomokako twamaze kuvyara nabo tuzovyara babeho neza kubantu bose bakunda igihugu cyacu bumva ko hari ikintu bokora bohaguruka bagashigikira umuhari wa Rede Tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo eta majoro general nihiri niyo mbarurazi niho bari yano byasenso gutukana naho no Rwanda bavyemera ko bafise ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi no bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi. Makuru yihutirwa cane hagezwe ko ari karavugwa cane mu birabana n'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi. Ni kuki umuhari Rede Tabara uri mu gacerere mu gihe uriko uravugwa ko vyinshi ku mbuga hwaniro abategetsi b'u Burundi barafise ubwoba bukomeye cane kuva icegeranyo ca ONU gitangaje ko umuhari Rede Tabara wamaze kwegera hafi yaho u Burundi buhanira urubebe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru n'ibihuha ku ntambara zishobora kwaduka mu Burundi bibandanya kongerekana ku murindi munini. Ico bikoze umuhari Rede Tabara wo uri mu gacerere ntangere kuko nta na kimwe urigera utangaza eka hanaciye igihe cababa amezi 5 uyo muhari ata makuru uriko uratangaza. Ico bikoze ubwoba ni bwinshi mu Burundi bo mu mice yose. Abategetsi bakuru bo muri leta y'u Burundi baguma bagira ico bavuze ariko ataco kivuze kuko bagaragaza ubwoba gusa. Aho ni mu gihe abanyagihugu muri rusange nabo buzuye ubwoba ko mu misi bashobora guhungana intekera ku mitwe bivanye n'ivyo babiriko birategurwa n'uyo muhari. Umurundikazi aherutse gutangaza ko agiye gufata umuheto kugira ngo aze gufatanya n'abandi gutabara igihugu c'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi cane mu bategetsi birafise ico bisiguye muri kino gihe bivugwa yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwananiwe gusubiranya abana b'u Burundi batatanye kuva mu ntureka zo mwaka wa 2015 ubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Hari umwigeme nkuko nari mpejeje kubikubwira erutse gutangaza icese ko avuye muri Canada akaba yinjiye mu muhari Rede Tabara. Uyu mwigeme azwi ku mazina ya Pamela avuga ko yiteguriye gufata umuheto kugira ngo ahagararire iteka ry'u Burundi bwamwibarutse. Iyo ngingo yafashwe n'uyu mwigeme iriko ivugisha benshi aho bamwe bamuvumagura abandi bakamutera intege. Ivyatangajwe n'uyu mwigeme vyatumye umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire avugana agashavu ashikiriza amajambo amaramaza ubutegetsi bw'u Burundi. Edouard Bizimana yaciye atangaza ku rubuga rwa X ko igihugu ca Canada, Belgique ndetse na France biriko bihimiriza abarundi babibamwo kuja kwifatanya n'umuhari Rede Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega. Umushikiranganje Bizimana yagabishije ko ariko akurikira hagufi ibihugu biri muri ivyo bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Abakurikiranira hagufi bijanye n'imigenderanire bavuga ko Bizimana yashikuje mu gukoresha imvugo iremeka inteba ishushe ivyo bihugu ntibisiguritse kugene umurundikazi ahisemo kwifatanya n'umuhari ku bushake bwiwe bica vyagirizwa igihugu yabamwo canke yaronsemwo ubwenegihugu. Umushikiranganje Bizimana ntiyigeze avuga ko afise amakuru ko Canada yoba iriko irafasha umuhari Rede Tabara yatwawe n'agashavu kuko uyu mwigeme afise ubwenegihugu bwa Canada gusa. Mu yandi majambo yashikirijwe n'uyo mwigeme yavuzwe ko vyinshi cane, nta yindi nkuru
imaze iminsi irahanwahanwa mu mirwi ya WhatsApp ihuriramwo abasendede FDD ndetse no ku mbuga ngurukanabumenyi nk'iyi ngiyi. Hari groupe ya WhatsApp y'abakozi b'iperereza, aho hari umukozi w'iperereza yatanze iciyumviro co guhonya abo mu muryango w'uyo mwigeme Pamela, ariko abandi bakozi b'iperereza bamwamirira kure bamwishura ko bitoba bifise ishingiro, ahubwo bwoba ari ukwiha ibara, kuko abarundi bose nyine n'abatari bazi ivyiriko biraja mbere bahita bamenya ibiriko biraja mbere. Ubwoba ni bwinshi rero mu bategetsi kumbure babona ko iyo ntambara ishobora kubahomvya ivyo bari bamaze iminsi bararunzarunze. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca yaherutse guhimiriza abanyagihugu kuja baradomako urutoki ku kintu babonye kitabereye canke kibateye amakenga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye we aherutse kubwira iradiyo BBC Gahuza ko azi neza ko ibiro bikuru vya Red Tabara biri mu Rwanda kandi ko ico gihugu arico kibungabunga uwo muhari, ariko Ndayishimiye yatangaje ko abizi neza ko Red Tabara itazigera itera Uburundi. Muri iyi minsi nyene leta y'u Burundi yarashize ahabona uwuvuga ko ari umurwanyi wa Red Tabara. Pierre Nkurikiye niwe yamwerekanye akivugira ko yahora mu barwanyi imbere ya kamera. Mu masoko yacu nta makuru dufise kuri uyu mugabo yerekanywe, ntituramenya ko ari ukuri canke ko yoba ari inkinamico zateguwe na Pierre Nkurikiye abitumwe na sendede FDD. Hari n'iyindi nkuru yakwiragijwe n'imbuga z'abaryoshakiyago influencers yavuga ku ntwazangabo y'ipete rya koloneli yahoze igwana muri sendede FDD, ubu ikaba yinjiye mu mara Red Tabara. Izo mbuga zatangaje amakuru yagiriza Red Tabara ko iherutse kwiyicira iyo ntwazangabo bayiziza ivyo yabemereye hanyuma ntiyabishira mu ngiro. Umuhari Red Tabara ntaco wigeze utangaza kuri iyo nkuru, ariko hari iradiyo yegereye cane uwo muhari yaciye ibeshuza iyo nkuru. Iyo radiyo yarateye ivyatsi ivyo bihuha, yongera itangaza ko izo mbuga zatangaje ibinyoma, ko ahubwo iyo ntwazangabo iri ku mirimo yayo ya misi yose muri Red Tabara. None ni kuki muri Red Tabara bari mu gacerere ntangere muri kino gihe ibintu vyashushe? Nta makuru dufise kuri iki kibazo, kandi ntidushaka guhimiriza umu Red Tabara kuja kwiyamamura ku mbuga hwaniro. Ico bikoze birashoboka ko hari amakuru amwe n'amwe aja hanze adaciye ku mbuga za Red Tabara, ariko ikaba ari Red Tabara iba yashatse ko ayo makuru atangazwa. Ko kuvyerekeye umwigeme aherutse gutangaza icese ko agira tore umuheto, burya ni ubutumwa buhambaye cane bwa Red Tabara. Intambara zigezweho zigwanwa uko nyine. Iyo arya amajambo y'urya mwigeme aba yatangajwe n'umugabo, inkuru yiwe ntiyari gutesha umutwe ubutegetsi bwa sendede FDD ku rugero vyagendeye umushikiranganji Edouard Bizimana. Abazi ico bisiguye baratahura igituma Red Tabara yahisemo ko umwigeme ari watangaza ko ahisemwo inzira y'ishamba kugira ngo bakureko intwaro ya sendede FDD imaze igihe kinini cane ipfukamye abarundi ku gakanu. Inkuru y'urya mwigeme rero yarafashije Red Tabara gusuzuma uko ubutegetsi n'abanyagihugu bariko bakira intambara zimirije mu mitima yabo. Harya Red Tabara yaramaze kubona ko hari abategetsi bandi nka Edouard Bizimana bazohungabana mu gihe co gutana mu mitwe icese hagati ya Red Tabara n'abayoboke ba Ndayishimiye.
Ndayishimiye yaraye abwiye BBC ko Red Tabara izogira iherezo nk'irya FDLR imaze imyaka irenga 30 byarayinaniye gutera u Rwanda. Yamara amakuru dufise yizewe yemeza ko muri Red Tabara bari ku kivi mu myiteguro idasanzwe. Muri Red Tabara bashobora kuba bahoze kuko igihe c'amatangazo kitaragera, ariko nanone ibikorwa vyoho bigeze kure. Ndayishimiye arakwiriye kwikebuka kuko ibintu vyamuyangaranye, ubwoba ni bwinshi mu bategetsi b'u Burundi. Ivyo Ndayishimiye ariko aratekereza canke ariko ariyumvira nuko nyine byose vyajeje kumuta w'amazi. Bamwe mu bategetsi b'u Burundi babuze ayo bacira n'ayo bamira, inama z'urutavana ko ziraba. General Prime Niyongabo yavuze yuko igisirikare c'u Burundi cinjiriwe mu nzego zitandukanye. Ivyo igisirikare gifudika vyose biboneka vyamenyekanye ku mbuga hwaniro ndetse n'ahandi hatandukanye, aho General Prime Niyongabo avuga yuko umwansi bari kumwe kandi bahorana. President Neva we arafise ubwoba bwinshi cane. Prime Niyongabo amuhanura gukura ingabo ziwe muri Congo. Neva yatekereza canke yakiyumvira ku mafaranga Kisekedi yamuhaye, nawe akabona yuko ryoba ribaye ibara kandi atayamusubiza. Kuri ubu ngubu guhangana no mu butegetsi mu gihe bariko baranitegura intambara ni ibintu bitagiye korohera ubutegetsi bwa CNDD FDD. None izi ntambara ziri buze guherera hehe? Mu kandi kanya tuza kubabwira ibindi bishasha amasoko yacu ariko aradutegurira. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.